kabiga mwana hadite n'amagurusha wagiye babangaha ndabanga oya sinahibagiye mugandazi ko hari ngaha mu micungararo nyine rero bagirana babaye ibarabara jeje ya shawa haruka jyanga na kera problem ya kwakumbura ko mwashitse mu mefika tumefika jamani bakunzi bo kukaye tuvugana kino kintu kuba mu Burundi kubaka mu Burundi ni ibintu bya grave sana aho utaha ugasanga umukozi yateguye ibintu byose atastress ataki aho umushinga ntahi yavuye ku kazi asanga ibintu bimeze neza umukenyezi we yamuteguye ivyo afungura ibintu byose bari komeza akaja no kuri televiziyo akicara arinde ko amubwira ati kari bukomeza hehehe iyo ageze mu mahanga niko bigenda gumane natwe à tout de suite. Bakunzi bo kukayi rero uno musi ndabafitiye abatumire badasanzwe mwumvise ibyo tugira tuganire bafise ico babivuga ko reka nakire ntarinze kubagora nibaze ko wateretse agafanta ngaho wateretse akantu kose kugira ngo urabe neza utega amatwi neza kino kiganiro twakire rero abatumire badasanzwe mu bwami bwa Pam Channel TV kukayi namamagarere couple Aristide Elisiane karibu cyane karibu Yandi Joda johewe gose ego oh meze cyane sha nako numva umengo no kwigumira kwigumire karibu merci beaucoup oya sinda batandukanye kubera sije nabahuje reka nje ngaha jewe sije nabahuje turi vendredi rero wa munsi bakunze bo kukayi mwe wa munsi mukunda kandi nkuko nabimemereye ko nama ndafitiye babantu nama ndafitiye ibintu biryoshe ibintu baruhura ibintu bibigisha uno munsi rero naberetse abatumire banje bamaze kumpa ikiyambi cyane wamengo no gumayo ariko nanishaka vraiment kubabereka mubamenye ni couple ya Aristide Lisiane ego hama akabari aba diaspora bo mu Faransa bakaba mu gihugu cy'u Faransa naho bakunda abantu bose bamimbuza kuvuga aba diaspora mugabo abana basabye ruhusha ko barabinyemerera donc n'aba diaspora bo mu Faransa tugira tuganire kuri ca kinini nababwira aha mu Burundi iyo umuntu ashitse biroroshye cyane tuba dufise abakozi badukora ibintu byose umushinga nahatashe asanga umukenyezi yamutegurira utuntu twose ibintu biriya nta byo kuvuga ngo no musi ni uteka ni ugira gute kacaca kuri televiziyo karindira ibiki ugakinisha abana canke mugabo mbegi yabaye mu mahanga aho bigenda gute eka ntangure nkuko muranda bibabwira ndabizi je ndabikunda kandi n'abakunzi banje ufukayi ndabizi ko nabo bashaka kubimenya iyo couple iyo tuvuze couple bacatangura kwimvira ivy'urukundo nahatari teme yacu reka ndabashishirizemo babanze bambwira ingene bahuye ngaho Aristide umbwire uwo mu white wacu wamukuye hesha umbwire ingene mwahuye ingene mwamenyanisha tubikunda kuba kunzi ko kukayi washitse umuronka buto inga murabe neza umuntu ico kiyo ingene twahuye nibaza yuko tukaba dusanga vraiment baye ikiganiro conyene cyo guhora kwacu kubera n'ibintu birebire ariko mu majambo make twarahuye ariko duhurira ahantu nyene ndamusanga ahantu hanyuma ndamubonye numva ndamukunze cyane numva vraiment ndumva byukuri ko ndamukunze yego numva ndamukunze cyane numva ambere umugore vraiment byonjohera uko nyene ko wiyumvira ubwo nyene nkimubona navuze nti uyu mugore ndibuka navuze mu mutima wanje nti mana yanje uyu muntu yawe umugore wanje je nzomukunda kandi sinzomushavuza iryo jambo ryace naruryumvise vraiment mu mutima wanje navuga nti mana uyu muntu vraiment
je ndumva ko tuzobana vraiment tubana kweri kandi no mukunda cyane gose mugabo rero malheureusement sinabimubariye sinigeze ndamubwira rega hajya hari nyene umuntu ushaka kubona umukobwa guca umubwira ubwo nyene ngo ndagukunze ngo urumva ngo ikindi meho urumva afite uba deja aho niho bukubitiwe ca wihorera nawe ukiha agaciro naho nace niha agaciro ca ndigira mugabo vraiment byukuri nagiye numva ndamukunda cyane hanyuma après ndagaruka kumurondera nk'inyuma y'imisi nyine gutyo nagarutse kumurondera aho nyene hamaca asanga yaragiye sirakiri hamaca ndabaza mugabo abantu bandi babaza ati hari umukobwa nigeze gusanga ngaha w'inzobe gutya mumenyera ari hakiri bacambira ngo yasihari none ari hehe ngo ya ntaho tuzi mushaka kumpimira telefone ngo ntabikunda ndamwinginga umukobwa naza nabwo basi ndakugura ifana vraiment mpimimeho yiwe acambwa ati Diziana aravyanka vraiment ni ibintu ndakunda nana mutangana imeho ati baranakubwira n'akazina kiwe ariko yego vraiment arimbwiye mugabo urumva jewe cariki ico nari nkeneye yani imeho ya telefone izina rye navuga nitwahora zorimbarira tutabeshanye urose akazina kiwe ntumuronse ngo waciye ukandika ahantu ugenda ukagapfukama ko muhira ugasengera deja ntarose nimero ya telefone ntamusanzeho navuze ntibiraheze birarangiye donc ntaho tuzosubira guhurira naciye ngenda uko ndagenda ndabana ivyo narimwo Diziana ndakubaza wowe ahiside mugihurira aho hantu kuko aho hari hehe hari ahantu nyene tu job de vacances yakora nka posti yari kuri reception aba receptioniste mwavyumvise mwifate neza kuko niho inyishu zanyu ziri mushobora guhura n'umuntu handahejeje kuvuga Diziane wowe ukibona Aristide uri kuri reception ubonye agasore keza vraiment kuko urabona n'ubu unyumengo na gasore none ukimubona wewe nta kintu cakubisura avuga ati nkuko nawe yavyiyumvira ati uyu muntu je rero muri ico gihe umunsi ambona je novuga ko atawe nabonye kubera ko haca abantu benshi rero we kubera nakira abantu benshi sintitaye ku mangene basa mu maso hano mwanya na mfise yo kubaraba neza ngo menye ngo twahuye atari tutazi naye sinakumenye ico gerenje nibaza ko namwakiriye mugabo sinigeze mfata visage yiwe gusa après niho hariho service yaraje kuronda kirindiriye niho yaza ahantu narinji aramvugisha arambaza izina mugabo nyene vyandi vy'umukiriya nyene kumubaha ndamara izina mu nyuma rero arambwira nyene ivyo yaraje kurondera ndabimufashe neza mugabo kujya mu muri kumurayaga n'umuntu visage ukamura mu maso naho rero umva nako ka visage nashoboye kugafatira mugo bwa mbere yaragarutse gutora ivyo yari yagirishije commande aho none nashoboye gufata visage mais pas après ne twasubira kubonana kana chance nja gukora handi aragiye gukora handi Diziane none wasuye kumubona gute wagumye upfukama kuri ka kazina wanditse kuri ka gapapuro mu cyumba gusengera urumva maze kugenda ashitse muhira nashitse mbwira urumva hariho deja nuko nyene na nashitse kure ico gihe ndibuka Diziane ndamubona aho hantu hari umukobwa natangwe kwiyumvira narigeze kubona nyene nkavuga nti peut-être uyu urazi ko uwo musi nyene naciniragira visage yiwe y'uwo mukobwa yego tout de suite naciniragira visage yiwe oya muririmbire ka karirimba akahe yitwa ya murabo sheri kandirimbire we muririmbira ariko wabonye bikanka urumva yana besha nayo ni wowe urumva warabonye ubusa nirirenga akaba ari tiro ry'inka ukaca wibagira nabo mwahuye bose naho wari kuja ukahibagira oya karirimba warabonye amatabaza muri Nations Unies basanze abagabo ari baki ahubwo uyu munsi nandiriye amatoza yawe menshi na Nations Unies nagutumye muririmbire rero kerebuka ndirimbira kandi neza n'akajwi karongoroze oya ndagufasha bingirire tubizi kuririmba neza sho umukore ku matama b'ibyo mukore ku matama shuvuga anirenga yitwa tiroginka none ko tayibongoze ndabasabye no kunagerageje ahubwo sindirimba musigaze numva ko ndirimba ndarenze ndabitse ko ndamwemeje abanyame no kuri ndavyemeye yego
hanyuma donc naciye ndamwibagira visage sinasubiye kumwibuka ko naciye mvuga narumvise ko mpuye n'umuntu nyene jewe vraiment nibaza ko ari we wanje kandi ankwiriye nkeneye Aristide hajya umuco n'umuco iyo ushitse mu mwiza wibagiza umwiza uhari wowe wari wabonye umuzimagiza hanyuma ucubona umuco afite nawe vraiment n'uwanje nyene mugabo urumva malheureusement nta nimiho baratwaye nta kintu na kimwe apana wiwawe Lisiane raba umuco honyine uratwakiye naje wa akayobe karaje Tame ndagukora urumva nyene ca ndagenda rero ku kazi d'abord naragiye ahantu naba mu Nyakabika hanyuma mba twabana n'abandi ba journaliste abandi ba journaliste twakorana twabana hanyuma rero ndamubwira yuko nahuye n'umukobwa twahuye n'ukuri je namukunze cyane namukunze gose namukunze cyane amubwira ngo nitwa gute je vraiment izina giwe nuko ntaryo nafashe ku mutwe umuganda amubwira nti n'ukuri namubonye numva niwe mbona visage yiwe ntabwo no kuraba kaja kwa Rojanti ntabwo ntwagwaye mu mutwe none deja wewe wabonye umuntu wamukunze none wamukunze c'est bon it's fine mureke donc umva nyene okay tabya n'ukuri numva vraiment imana yanje imana izomuntu ubwo ntusara umva mwijoro visage kagumigaruka umva mugabo niho nagiye ku muntu basi ndamuboneye akanyuma ya telefone kandi nkora ariko rero nasanze Lisiane ahantu yaje gukora nawe amabiro yasa nayegeranye je nakorera muri bâtiment itangura Lisiane bari ndani mugabo twera ko ibiyo vyari ibiyo donc uri ndani twaguma turaba hanze kandi je ahantu nakunda kwicara mu ntebe nicaramwo ko nari mu gisa cyo gukosora amakuru sinaguma ndiko ndaraba mwibarabara ngo ndabana ngwamije ko yasinsamare je nicara ahantu muri kwa ku buryo ntaguma ndaba abantu umva Lisiane kuvuga ko naho yinjira sinamubona hanyuma turaguma ngaho Lisiane akinjira gasohoka ariko nakunda kuja gusenga mamidi kagaruka nanje nava ku kazi nava ku kazi atandikeze dukora n'umusinumwe kandi mukora ahantu kandi dukora muri bâtiment imwe musubira guhura porte twinjira mu muryango umwe mwana twize duhura umwaka waraheze n'amezi musubira guhura ryari kugira dusubire guhura urumva n'abantu journaliste tuma twiruka hanyuma rero nagiye mu bintu by'amakuru amacha sanga hari ubanza nariko nyenda kurikirana cha sanga Lisiane nawe yari yaje kuraba jean nyene kumviriza nyene umva nawe nyene yararuzi kubera rero umuntu w'umuhungu mu rubanza nanje rwari umuhungu w'umusunda bwa ngira copine we kurumva mengari cabiziko mugabo ukimubona waramwibutse ko ari wawe sinamwibutse vraiment namuravye mbona nyene ndabona ko nyene muganga cyane nibaza ndabona ko umukobwa vraiment mwiza ariko nikuri nta bintu birebire uwo musi muganga Lisiane we yaramenye ariko cyo musi namumenye nanje nakumenye Prita nakumenye namumenye bigire bihere waramwibutse ko ari wamuntu je ukuntu ari ukuntu yaduhuye n'umuntu tukaganira nivyo navuze twaraganiriye gatoyi ndamura mu maso iyo rero ndakuravye mu maso naho hari imyaka ingahe iyo dusuye guhura visage yagaruka muga nkagwana naho nayibonye rero kubera nabona biruka barushe urabona byafatirwa nyamunini batuzana intebe nto twari benshi bugare ko nabonye yarushe n'amantuze amasakado n'amapareille ndavuga nukuri aba journaliste bararusha ndabahamagara bari babiri hariyo n'undi mugenzi wiwe ndababara ati reka tubabise mwicare mu ruhuke gatoya mugabo yicara impande yanje sinzigene mpindukiye urazi gashonda kwibutse afata hari umuntu yaje kwicara uyu muntu yari yagumye yicaye umuntu nyene muzi naco mugati ati aruhuke gatoya amasaka donike reka mubisire yicare hama je namira nkuha guca mugati nawe uguma ngaha ntaco nuca nugume nawe urarusha turicaranye rero twicaranye sinzi nyene kubara nyene muri ico gese nayo muri mudo yo kuvuga vraiment sinaryohewe ko yabivuze muga sinzi gene mpindukiye mbona visage ahantu ndayizi mugabo mwanya nyene urumva ko ubwenge ntibwari kugihe ndavyihorera ndasubira ndahindukira mbona irasubira garutse ndamara ati muga turantu ndakubuza ahantu
ndamubanza ndakuze hano ibintu ngo Jesse ndakuze yari yamaze kunyibagira complete hari irindi zina hari irindi ruva ryamaze kwinjira ryari yarafuditse ya zina vraiment ryaguma urumva fanje zina ya visage nibagira mu nyuma urana hajya bavuca umugani mu kiningiro buzi nkware ruvombekana igihuna famuramba bari afa mugabo nyene n'umugani w'ikirundi urumva niko bivuga urumva by'ukuri kubera ko urumva ubona ari nkine namubuzi naciye mpfa mvuga ntereka ntaco ngo umenga aha burya niho ngira ngo umwami yanyandikiye niko abakiza ariko tukivugira ati peut-être niho nandikiwe karakabonge ntiwari wamwibagiye urumva sheri ngo karakabonge oya sindabizi ivyo harimo mu gicuge vraiment sinari muri iyo muntu kabisa hama rero arambwira ngo yango Jesse ndakwibuka tuca turabiheba dusubirayo muri rugo nyene muri ivyo turimo tuyaga ndasubira ndamubona ati mugabo turazi naye sinzi ukuntu nyene kandi ubundi we Jesse nkunda consist arambwira ngo Jesse ndakuzi candanuma hari ukuntu iyo visage iri kiranjera ncamanze nkahora nkasubiza ubwenge bwiwe asha ndanuma ngo manyene ngaho ndavuga mu muntu je mva ngaha ndamumenye iyo ahantu ndamuzi sinzi nyene ubwenge bugarutse buke ncadamana tanana woni wigeze kuhaza sinzi kene ndavyibutse kubera umwanya igihe cari kinini acirambarira ati ukuntu ayumva tuba turibukanye ni wowe naka narakubuze iyo ukinini kumufata uja dusubira asubiranye bukuri ndakubarire kabisa siniyoke ngina nasubiye gukora akazi ntavyo nzi mugabo iconzi coco narakoze naratonze gukora mugara aciye ubwenge muri ico gihe urumva yarabona yuko nta manime hashaka kunsaba muri uwo mwanya ntituri muri ivyo avuga ati rero ntiyasubira kuncika kazoba kambanye rero sinzi ahantu twari tugiye kunwa amata turindiriye kujya kuntu urindira ko basoma rubanza acarambwira ati rero wewe nugende mugabo impanimero ya telefone nibagaruka kutubwira nce ndaguhamagara ucuza kugira ngo ntamuhave mucego nanje nabona ko ari wenyene ngera ariko aravyiruka mwari arambwira candayizimuha kumbe ntiyari objectif yate ndamutsahasha mushinga nawe uri umuntu telefone barayifasha uko rero ayifashe urumva bitangwa nawe yifitiye imitwe yindi message yagwana ko niyindi ntiyampemana uramubonye munatanguye gutemberanira message kugwa ko niyindi nyuma rero ngira mwahavuye mwubakana mu nyuma naramubwiye nyene ko ndamukunda uvyuko nabwiye ko ndamukunda cyane nubwo je ndagukunda rwose vraiment ndifuza yuko tukuzobana nawe acarambwira ati ureka tuzosenge ndamubwira ati okay mugabo nkavugane wewe nta mwanya nzoguha sinzokwigira no musi ndaguha gahengwe ndo nta gahengwe namuha kugira afate gituma ntamuha gahengwe navugane ninamuha gahengwe abandi nzosanga barinjiye munyuma rero tavuga ateka naco turabe tubijamwe turabe ko bizopasa gusa acha yandika en couple kugira ngo peut-être abari barindiriye nyene cyane kugira ngo vraiment ntagiye umuntu azonkunda wundi ntagiye umuntu tuzohura ngo nkunde ngavuga ati ndabonye umusore vraiment no mwiyegereza kumbira hajuva mu kintu vraiment ndi en couple sinkeneye Aristide kivuge neza urawa myehu vraiment igenda ko urabona inkumi zari kunsimbana ari kirondegwa rero urazi ko bugiye waronse ariho baza bega wamaze kwibona ukuri yo waronse ahubwo niho bazira rimwe bose baza biruka uyu utararonka nuwo wegereye urazi yewe umengana kayabo kagiye gufata imbeba niyo yihunga donc baraguhunga mugabo wamaze kuronka bose ahubwo afite imana cyo kwambika igikundiro n'ubundi byiza hamukaza abantu bakagukunda kandi by'ukuri wamaze gufata Alors abakunzi bo kukayi nabizi bahava bambwira ati none abo bantu basa gucyo onye bakimengo bafise iregumengo bona batwita ndasabye mubambwirire mufise abana bangahe bangana gute tusabana batatu umuhungu imyaka 13 n'abakobwa babiri umwe afite imyaka 8 undi afite imyaka 5 erega je sinzi ngira mwarasimbye ama etape kubera ngo mengo mwifitiye 15 mwifitiye 18 hego urumva yuko kwa rukondo rwanyu urumva rwaravuyemwo ibitangaza n'ibindi bikiza mana tugiriye neza yego yego tukiri ngaho rero muragize mariage murahuye indoto irashikanywe yamyeho wayikuye ko wayibwiye kuri ya couple muragize mariage murabanye kandi mwashitse imana ibahezagira
ibibondo yego hanyuma mbega wewe ko uno munsi muri mu Bufaransa mwashitse mugenda mu Bufaransa byagenze gute mwarabaye eske mwarabaye hari igihe mwabaye ngaha muri kumwe twarabaye ngaha turi kumwe ariko igihe kingana gute amezi atandatu amezi indwi ntiyakwiriye vraiment yabenze nka 6 n'igice niyo twashoboye kubana muri ayo mezi 6 byari bimeze gute mu rugo Kea kumwakira byari bimeze gute Galiziane murabizi aba jeune marié Kea nyene nabo iza guhera mu nyuma ico gihe bihari mva byari biryoshe twa dushitse kuco twifuje umuntu avuye mu busore nyene ububatse rwa biba biryoshe Kea zari zihari urashika nyene ukamenya inshingano zawe nk'umukenyezi ukategura nyene muba mugifise n'ivyo babatwikoroje umva nyene ugategura imeza nyene neza ugakarabisha umushinga nahe je nibaza ko yaryohewe muri ico gihe niwe yobivuga ingene yabibona byari bimeze gute waramufasha gukoropa kugira gute byari bimeze gute ico gihe je niba ntarashika ngaho nibaza nari mwijuru murindi juru urazi kuvyuka kenshi Liliane yandibuka tukigira mariage kuko we yaciye asura ku kazi mugabo je nafise ukwezi nafise vacances y'ukwezi nashakura ukwezi kose yaravyuka agategura impuzu nza kwambara nje muri ville akayintegura akayiha umukozi akayitegura hanyuma akabwira umukozi ati uza gutegura gutya uza gushira nga je rero byarandengera ko urumva by'ukuri ntavyo narimenyereye nari vire mu gisore kandi rero je ico gihe nari muto nkaca mumenga bandugije ukuntu mumenga nkaca numva bangize mwumva umenga n'ibindi bintu bishasha nyene barandimba nkumva ndarenze antwe tamwagize mariage kiri mu journaliste ugikorera nari kiri mu journaliste ngikorera ucura nkoronka rero opportunité ego kuca ndaronka ishure mu Faransa donc nca ndagenda iryo shure ga jena nanagibagiye umva kubera ibintu urana uruma jeune marié mwamuri mu mundi munezero ubugeni donc mwamuri mu mundi ubutanga ubundi buzima bushasha afite sa wasanga nje niyumvira akazi n'ubugeni bwacu umugeni wanje mushasha ivyo bindi vraiment byo mu Faransa ivyo bindi byo mu Faransa ivyo byo mu Faransa naravyibagiye sinzi no kuvyishuza sinzi no kubibaza naravyibagiye nagiye mbona email umusome banyibutse nyuma naravyibagiye erega bavuga ngo wishurwa iyo wibagiye iki yewe naravyibagiye nuko ntanavyibuka banje mbara ari binyibukije rero naciye nja kwibandanya hama cambye ati ego ishure ririho hazana uratwara passeport yawe baguhe visa twa passeport ba umunsi ndandukwe passeport mu gatondo bama visa après midi donc ca nditegura kugira ngende umva byose wari umugisha maze kugira mariage n'umugisha ego urashitse mu mahanga mbega waciye umutuma kubwo nyene canke byarafashe igihe nagerageje kumutuma ko nkishikayo ariko ico gihe nyuma y'amezi nk'atanu gutyo mugabo ko namusize yibungenze umva yaciye avyara hanyuma rero mu nyuma yaciye mwana rakura gato munyuma caraza ego aragusanze hariya aransanga hariya urumva we waheruka muri kumwe na mugeni hariya wicara ukaryama ugasinzira ugasanga biri ku meza gashati bameshe ibintu byose kandi nawe sinkekeranya kushitse mu mahanga wabonye ushobora kwikora noneho wari wenyene nta mukenyezi mwari kumwe wagomba kwikorera ibintu byose siko nateza kuvyikorera ikintu ca mbere nakumbuye nivyo nyene vraiment yakeye ego nukuri naribuka kenshi mvuye ku kazi ndibuka madame kenshi vraiment nasanga yanteguriye du fromage yakatu du fromage agaca afata agashira muri dutore agaca nyene n'akaboisson agaca tunzanira rero nkuko twabivuze tugitangura mu ntangamara y'ikino kiganiro urabona biragoye mu mahanga sico kimwe nino kwama donc ino usanga umukozi umufise baguteguriye canke madame mafise umwana akakugirira ibintu byose
nka kwa kundi yagukanitira udupomaje urumva rero cette fois vyahindutse atwaye umwana agize bwa buzima bw'ibyo bintu byo kwama ni nko kwamikara kwa vyarabandanije iyo ntivyashobora kubandanya na gato ahubwo mvuye ku kazi Liliane arabikora by'ukuri yanyakira neza akambwira ati Chérie karibu akanyakira yaratwo nkunda fromage nibura vraiment yinkatira akayinzanira muri salon nkiva ku kazi ico kintu akinkorera mugabo nabanzi ko ntagira ndoza amaguru kuri vraiment nabanzi neza ko ego c'est vrai aranyakiriye ariko somwanya kuduza ikirenge ku meza ngo ndabe television nabanzi ko ntegeza kuraba nawe ivyo atakoze kugira nani ndabikore yaba yirwanye n'umwana donc umva ukabona ko umwana acari muto ubundi ariko arakura bukebuke umva urabona yuko vy'ukuri dutegerezwa nanje nteza kuraba mbega nk'impuzu zoba zamaze gushika mu mashine ivyombo bashize mu mashine mbega yoba yagize ménage mbega mu gikoni yoba yatetse donc naribwira jewe nyene harakorofye je nateza kwirabira jewe nyene nkaraba ivyumba vy'abana mbega ivyumba vy'abana vyo babikoze numva nanje nteza kuraba ivyo batashoboye gukora kuganza kwimufasha kubera urazi gitumaga nibyo ndabibajeje Gariziane abantu benshi ngo mu mahanga nibyo umva ngo mugiye rero ngo mutanguye birabateranya amakouple menshi ugasanga mwe ngo ushaka kungira umukozi ngaho ushaka kugira gute mwa ashitashurushe ngo nawe no musi wawe Liliane wewe rero mu mahanga niko wabisanze babakozi warabarose iki vyagenze gute mu mahanga ni kindi kintu mu mahanga iciza gusa nuko yari yarantegwe mu muto arambwira ati aha uraje ni wewe na jewe nukuvuga akazi nitwe karaba udakoze iki nkora iki mugabo ntavyo kwamikara yari yaranteguye kameme byaranyuzuye cyane kuba ukora byose ata muntu uhamagara numva nahavuye nsubira kuvyarira wundi mwana nundi numva ntiyari bwakure neza utagira umuntu aza gukwaramira naramarigwa n'uyu uyu nawe wumva nyene nawe uravyumva ugasanga bikagucanga umwe akarira hari undi akarira abanyamapuseti none razi hataye twari dufise nayo twari tuzi gusunika ugasunika puseti mukagahogwana imbere uturatu waba ukunda kwambara uduhotaro utukabura bizi kubera ntushaka gufata hotaro na puseti ukora sunika nibikunda ukashujere mu mabasket tukaba umva mu surprise ukambara surprise ugakwita ko nyene urumva abana nka babirungira umwe ugashira inyuma wundi ugashira imbere ubundi byamucanganikira uyu byamucanga muguga kankomeza kwa yewe yari yahamenyereye akavuga ati artiste nta kintu cakubaye ko uwo mucanganye nyene w'ivyo bintu uri ngene je nawe umenga kwega amavi kubera ndashaka nawe umenga aravura je nawe umenga narasuta nkawe umenga nkabona ntava hari nkavuga none turi buraya umugore wanje rega kandi ndi namambona no ngaha nubu je ndi ngaha uro muntu abona muri ville ukabona menga ntagira yaje nkavuga none aradio yaje umva nkabona ariko aratambuka kazonza kugira umva nyene kazonza kwira ukamenga n'inkiri kiragende imve uko nyene nkaca ndamubwira ntambwira nti Chérie umviriza uratambuka canke wicare je naca ndamusiga nkigira nawe akaba mu barabara canke afata isupusete nkayisunika hamara nkamureka akaba akacambwa none ushaka none niruke uteze kwiruka ngaha bariruka ntavyo kugenda uko Heburija nambwe ati okay reka nziragerageza muganye nakagerageza ariko je nanje akantuma umva hari igihe umuntu agutuma vraiment ayagutuma urana i Burundi nabagabo ntavyo badutuma ngo uranzanirike ko twanguranzanira nkakusha wewe ugacu hitana nkazimwe z'abantu bo muri barambaje bakiza mu zabukuru bambara ama protection ni naca mvuga nti kubera ko je wanangora bijyanye by'abantu bakuze nkaca mvuga nti nawe nyene yantumye napfa mpitane uko nyavuga nti reka nguri ibi komsa ntazuse kuntuma nkaca ndangura nkasanga naranguye ibintu tutazokenera n'imiburiburi nitwabikenera mu myaka 60 iri imbere yacu donc nuko vuga tugira tubibike tugire stock yo muri 60 umva rero ivyo bikagumuko kandi kindi naco nkanumenga ribagira hari gihe umunsi wendibuka byaramucanga ndibuka umunsi umwe ntwaye pusete umva ntwara pusete ico genda rishize mu modoka hamarija nico geragiye ku kazi sanga yarayitwaye ngiye nanje nateze gutwara umwana muri crèche cha sanga pusete yayitwaye mana yanje umva ni muri hiver kandi mfise abana bato umva hari umuntu ategeza guhamagara akaza kandabira juste abana
akaraba narabasigarana numva nk'uri jana yagenda kare jana nkateza gutegura babiri nkabategura kandi abakobwa pame n'ikitangaza bari babizi ku kwishura yuko misi yose papa bateguye jewe nafata yose nkayifungira inyuma jewe nafata yose imishatsi nkayikwegera rimwe yose nkayikwegera rimwe impunzi yaradicurika nkaca nkafata akagozi nkaca ndayizingazingira inyuma hama mugabo nkavuga nti kameme reka ngira akantu nyine k'igisirimu ndisha vama ndemeje nkaca nkaca nkwega akantu k'agatrase nk'uko nkaca mfata mugabo byose nabizingiye inyuma abana banje nabo abakobwa banje nabo babibonye ntubone ngo n'ababebe babibonye bashavuga umva bakavuga ati bandaba kandi ariko ati papa ne twavuga imishatsi aca tuvumbura nabo bagaca bihorera urumva aho Diane yambwiye yuko nza kwambika ama pampers jewe nayibambika nkayihindukiza umwana agira pipi ukacona impuzu zose zire donc pipi umva impuzu yose n'ama pipi wabuze ko wiyisha wabona ko wahometse ko ati ahabira nabambitse donc akambwira ati iyi rero aya n'amakoro n'amaba utegeza gutangura munsi y'amajipe kugira umwana ntakanye imbere nkashira inyuma umva byose nkabicurika kuba nanje nabandi ko ndiruka hama umva ndaje gutegura umwana umwe mama yagiye ku kazi yabyutse ijoro yagiye ku kazi kare nabavyuye nateguye ico banywana bateguye petit déjeuner nkaca ntwara umwana wa mbere nkaca hari mubanyi yacaza kundabira juste akandabira kugira ngo simba no muri crèche nkaca sanga Lizana ntwaye pusete ndakubarire bajya avuga ati amarira mugabaja mu nda nuko yakorotse mu nda ndayumva Lizana aramu telefone ndamubwira sheri ivyo wankoreye Imana yonyene guhezage navuze kuko je navuze hamwe no muvyora n'igipolisi coza kuraba vraiment navuze kugira ngo vraiment nicunge yambwe ni sheri Imana yonyene nukuri kumpezagira ivyo nkoreye umva nanje ndiko ndiruka no ku kazi nawe yagiye yiruka fisabana nza kudepoza mu kanya kandi muri ico gihe dufite imodoka imwe umva ntegeza gutwara umwana muri crèche n'amaguru ariko yari minota kubera ko kazi hari kure Lizane atazogenda n'imodoka mugabo je crèche ntiyari kure nagenda n'amaguru yari 10 minutes n'amaguru dufite imodoka imwe hanyuma rero ca ndavuga mana ni muri vera umwana wanje ndamutwara mu ntoki iminota 10 ndamuteruye kundapfa ikintu nace nkuta ku mugongo nasubiye nace niruka muhira ndatora afise igitenge cyanditse ko mwenye wivuwa jinyora sheri oya urambeshe cyanditse ko gute umva bibyo by'igiswahili handitse ko gute sheri handitse ko ibintu vy'Imana ngo kama ngo baba anasema ngo ndiyo ngo nani ngo anasema ngo gute umva byari ibintu nk'ivyo ibintu by'igiswahili bana we citse mu nzira abapolisi ati uyu muntu ngana umusuma none ahetse iki baravuga ati ewe hagarara gato turabe barambaza ati bigenze ndavuga ati ntwaye umwana muri crèche baravuga ati umuntu yacanganikiwe mugabo urumva hari byukuri bahigaca avuga ati peut-être tumudepose cyangwa tumudeplacer tumutware tumushikane mugabo ko nariko ndiruka n'umwanya nanje ndagenda wakora hafi yo nakora je wa 3 minutes yo minute 3 kuva muhira nja ku kazi kandi n'amashure abana banajana mu primaire yari 5 minutes ku yindi kote donc nashaka gukoresha nka 15 minutes yaja kura crèche niwe nagira 10 minutes nuvuga je nayo wanashize mu Kigoma nawe umva nkiruka umva nagafutse gutya nkavuga kana kanje mana yanje ngira ngo amezi kare gafisa amezi gafise nka 4 mu bintu kare gato cyane vraiment umva nagahetse ndiko ndiruka nkavuga mana kana kanje ubwo mu nzira nkavuga nkazenda kagira kucyo bwana numvise ko basikorira nkavuga ati ngira impemu zagiye nkagakubita nkuko numvise ko konako kuva ndiko ndiye umva kagize ubwoba umva ndagatwara ndagashikana muri crèche muga ngenda ndagashikana yo ndagakurayo mugabo ko ibintu byinshi ndagafutse ndakinjirana ndagasigayo cyandafata yakanga ndayizingazinga nayo ndagaruka ndiruka kugira ntora abandi bana ndabajane kw'ishure cyasanga kwara baja kubura kwa natwara ubuja kure nkaca ndaza gutora rero abonjana muri maternelle nuja muri primaire cyasanga mu muri maternelle nawe yikora ibindi bitangaza yafashe amazi yafashe amavuta ya mama sinzi makeup n'ibindi bintu byose bitakuriye ko yasigaye yisiga donc jewe ndacerewe ku kazi majya ntwaye pusete numva ndararusha uwo munsi narusha mu bintu n'umutima wa mwana ndavuga ati wewe rero ndakubarire wewe nawe wewe ndagutwara ukunyene urumva naciye mfata lengete bya bihuzu uko nyene niko namutwaye
hewe juste nagenda mwamburira mwibarabara nagenda mwambika nagenda hanagura nibaza yuko namushikanye kw'ishure nibaza ko abigisha biwo muri maternelle basikigira barabwira baramurabira nyene baramuhanagura nanje nacero nashitse ku kazi ntashobora no kuvuga ngo munsi uraheze urumva donc iburaye umwanya kujeha birakugora kubera uriruka gosha droite aho rero nabandi ko ndavuga mama wiwe nama ndabivuga ni kwa kundi nyene akigenda kwa kundi ntashobora kwiyumvira mbona ngo ndamata ko makosa asutasuta natambuka ni kera kukuntu kudatambuka kwiwe vraiment nivyo bituma ntiyumvira ngo avuga ko atiyumvira mbona wambana mananje n'umugore wanje bizogenda gute ndakubarira ndavuga ati mana yanje ibi byo rero iyi ni yanyuma mugace ndamubara ndakwinginze ntuzasubire kwinjira misi yose mu nzu udakwiye posete nico kintu wumvise ico kintu caramahamuye ku buryo misi yose iyo posete none nta mwana duse nta mwana posete iracari ahantu bika ni musi nikiri kandi umwana washa afise 5 ans mbwiye posete yaguma aho twayisize kuva ayihagaritse niyo musi ntigihagaze kubera ihahamu Nasuya kuja mu mama. Nego vrema kubera ihahamu ngo kama baba nasema ngo ndiyo ngo nakasema ngo nakatanda ivyo vy'Igiswahili ntavyonzi umva vya ibintu nk'ivyo nyene iyo kanga n'uyu munsi kandi aracayifise mugiyo ndayiravye iyo kanga vrema muhira cambuga nti mana n'abantu zobabwira yego ako kano bukanga nago arafise imyaka 5 arakuze hama ikindi naco keshi nibaza ko tutakunda guhuriza ko nashobora nk'ahantu dufate nka terama ugasanga abagenzi baragutwaye ugasanga uri bagiye nko muhira gatoya mugabo apana ko sintu novuga byaguma bishikira mugabo ndazi ko ari ibintu adakunda ije ndaziva makuru n'ibintu atakunda na gato arakunda vuma ko tugumana urumva gapame igituma absence y'iboneka niwe muntu mba muri kumwe nukuvuga ngiye uri umwe urivugana niwe muryango niwe mufukana niwe mugenzi tusa umva giye rero ugasanga uri wenyene haba ari nk'ibintu ubushaka wakimiye ushaka ko muyaga ukabona amasara agiye iki niki urumva vraiment ivyo by'abantu usanga bateramira kure hari yanye famille birakunda kugira guhungabanya famille kubera ko nk'ubu unye agiye guteramira hariya jefo yuko ayiha abana urumva le soir nyene byose birumva bicaye amashaje byose bica bigaruka kuri jewe nyene umushinga ntahe akunda kuja ahantu hari rigara ryaba guterama urumva ifu yuko abana bakora devoir ariko mu mahanga ntibishoboka naho bigira navuga gute urabigira basi rimwe bajye abantu bagenda tous les jours mu bisanzwe vraiment bawikunze wabaye egoiste no bawiyumviriye wo muri kumwe wundi kubera ko abo bana baca baje ku muntu w'umuto nawe yiriwe ku kazi nawe yiriwe ku kazi abana n'abanyu wowe rero usiza muhira no kuvuga we uburuhe bwo ku kazi ntabwo wiyumviriye ubwawe wagiye muri hop ariko undi akazi karacabandanya rero hari anya kugira ibintu bigende neza murafata mukagira une fois chaque deux fois romo mugasohoka na famille cyane naho nakagenda mu bagenzi biyo muga ntubigire misi yose ntibikunda naho rero bica bitangura ingorane zo mu rugo ugasanga ntibumvikana kubera abantu bahana umwanya ntibanayaga kubera ko uraziyo muri kumwe niho muyagira naho rero usanga hatangwa ibintu byo kutumvikana none wowe wari kuravuga rero wowe warakunda guterama kirimo mu byago byari byatangwe kukugora mutari mwumvikanye ko kubera nivyo wari umenyerenga uragiye hariya kandi nawe yaje ushatse kuguma muri bya biteramo niki nawe ntabikunda wagiye kubihindura gute niyahe inyishu mwayitoye gute je kubera Imana nagize nta barundi benshi cyangwa abanyarwanda tubana ku buryo twoteramana ngo tuzoge ko nibo dusangiye imico kugira ngo tuze duteramane rero wasanga ari bimwe bishika wasanga umuragiye muri Paris bazamuragiye muri Paris akazosangira n'abagenzi hanyuma ukazosanga vraiment utashe utevye gato mugabo byashika vraiment gake cyane mugabo kwera ko atamenyereye kuri jewe ivyo atamenyereye kuva uva arabona yuko menga nyene bizohava bimuhindura akavuga ati sheri ibintu vraiment no yarabikuyagiye ego twatuyaga kubera couple yacu tubatse ubugenzi no kuvuga nje nshavuye sinakimira ndashavuye ndabivuga navyo bavuga ngo urumva uyanshavuje ngo cenga ndabodoya ndayikubwira hama migahera nayo mubara ati ibi bintu rero sinzi ko bizovamo vraiment turaraba ingene bigira
mugabo komene ntiyari umuntu w'akabari cyane vraiment nina nta gusa yarakunda inkuru yarakunda kuba hamwe n'abandi hariya nawe kuba hamwe n'abandi naho uwo mwanya naho uhari umva rero naho byatamwe kumuvangira cyane mugabo après byaragera twaramenyeranye nyene biramenyera twese nyene afata decision turiko turasozera ikiganiro narishaka ko mbega nigikimubwira nka community canke nk'abantu bariko baraja mu mahanga canke bamaze gushikayo ariko bibazazaniye byabankiye kabisa nigikimubabwira ikampe ijambo umushinga nahe Aristide. ubwa mbere na mbere no kumenya yuko nta kazi k'umugore nta kazi k'umugabo mushimaze gushika iburaya bega no ngaha burya no ngaha ibujumbura no ngaha mu Burundi hose nta kazi k'umugore nta kazi k'umugabo mu bijanye no gutunganya urugo mu bijanye n'indero y'abana mu bijanye n'ibiraba urugo rwanyu kubera yuko hari abantu bashama bibaza ko umugabo atokubura hano bibaza ko umugabo atoteka hano bibaza ko umugabo atosasa igitanda hari abantu bibaza yuko umugabo atomesa impuzu z'umugore wiwe hari abantu bibaza ko atobikora kubera yuko hari ikintu cyambere tuza kwiyumvira by'ukuri ubanza kwiyumvira none ninaja gukwega ingwano mu rugo nibandi bazobihomberamo jewe no tutabihomberamo ubwambere n'abana bacu bazobihomberamo imiryango yacu izobihomberamo urukundo twatse mu miryango ruzotituka mu miryango yacu ibiri twamaze guhuza rero nico afite ubwambere namwe no kumenya yuko abagabo dutegerezwa gukora neza urugo kandi tukamenya ikindi naco ko urugo ni twebwe babiri ni Generaliziane ndakorera agapame nta wa gatatu aza muri twebwe ni twebwe babiri kandi n'uyu munsi niko bimeze iyo dufashe ingingo nta wa gatatu aza kwidusambuza ico twumvikanye twebwe ni twebwe nyene kuko urugo rura twebwe ubwambere na mbere umunezero no wa twebwe babiri donc urugo d'abord ni mwebwe babiri kuri utunganye twebwe babiri rero jewe namenye ko nteka jewe c'est vrai gukoropa arabize vyo kwese ndabikunda je menage ego mufasoni wanje arazi ko pame je warazi vyo ntakunda gukora nukuri kandi yaci arabizi yuko vyo kuje byananiye niyo ndabikoze bingora ko jewe birashika vyo kuri nka kubura nkagira menage nkayikora nkafata hari machine zibikora ukayicishako ukayicisha mugabo jewe ivyo bingora no guterura intebe nigeze mandaba mu furuka jewe nkugira aho abantu bose babona aho uza gushuka rabo kana ko hasa neza uyu nawe yenda bikoze aca genda kuraba no mu furuka yuko hose bitonze neza ijari cyabagore hose kandi rero tukoze mu madetail rero kubera yuko misi yose nabigira rimwe nabigira kabiri gatatu akaja kuraba mu furuka urabona jewe yuswe kuja kurondera ifuruka n'umwanya mba nabitaye ko ningenda vyana cyabwa nti jewe ntazo kuza ndakora ubu rero jewe akazi nkora je ndateka jewe ndateka je nkunda cuisine jewe ndateka ikindi kintu vraiment jewe nzi ko nkunda cyane gukinisha abana ndategura les activités z'abana uyu nawe akagira menage umwe wese muri ikindi kintu jewe nanka ni ukwegeranya kumesa gushimpuza machine kandi ni mu machine sizomja kumesa uko pama je gutora ishesheti ndashira mu machine niko kupfunika ukuboko nukuri mba numva umenga nikoreye inzu kandi ari ishesheti ntoruku nkarishira mu machine cyangwa nkarishira ahantu haje ibintu zitameshe rero ivyo bintu azi ko byananiye ariko umva ko ari byo nshoboye ivyo nshoboye rero arazi nanjye ndazi ko ndeza kubikora gose nawe agaca akora ibyananiye kandi akabikora neza donc tukaca tubitunganya magirirane rero nuko uburaya rero kuramufasha hari urakora ibi nawe icumwe ashoboye akagikora kandi agikora neza ndego yisume rero niyituma abantu bafata ukumva yuko mugabo kenshi bishika ku bagabo umugabo avuga ati jewe ndumugabo donc yagumanye kumva ubugabo bwiwe kumva ko bwanwa bwe bwo burekera uko ntamenye uko burarekera uko ukaguma busongoye uko ariko ukora ubwanwa babwira ariko ukora uko amengo nagasuzuguro yo bayigaye akoze atadoswa ku mugabo nivyo byica nivyo rero urumva umugore umutanya akazi nico gituma abagore benshi baca birevolta akavuga ati mana yanje ubu rero jewe vraiment byakabereye i Burundi narabikora no ngaha none aguma yicaye mfise abana mfisiki umugore agaca yirevolta ukasanga umugore wavuga akumva i canka nawe akakubwira a hewe mu ikazuguruzuguru kandi abagore hariya rero niba turusha donc niba usanga bari protege gusuzugura abagabo urumva abagore umugore akomye induru
imbere yo no kubaza kubaza icabaye icabaye babanza babanza kuyora guhagarika umugabo ego yego nubu bivugira indani ego urumva Imbere. rero biba bikunda urumva rero ni ku neza yacu yo gutunganya urugo neza mutarenze kurinda kugira amakimbirane Ivyo kandi ushoboye nta gukora, bigoye gukora. bihari pa nukuri nuko gusa umuntu mufitaniye urukundo ubusanzwe n'ibintu umuntu aba yariyubatsemo nta kintu na kimwe ntuja gusenya ntuja kuvoma nta kintu na kimwe gisaba Byose biri ngaho mu ibintu nzu. bigoye nta makaro uja kugura urumva gusa ni vya bintu vyo kuvuga ati ndi umugabo nta na kimwe kwikunda burya na ni egoisme kuko nawe uryanye afise amaboko abiri nk'ayo ufise sisase kandi igitanda nuko ndumugabo nurwanyu babiri nk'ubu je ndasasa igitanda gusa ndazi ko ndacurika amashuka kenshi ndabicurika mugabo ndabikora kandi iyo nabigize vraiment ukaca wumva wishe kandi ubu rero vraiment kubera iyo yabihinduye nashashe nkacurika nkabihindura kazi ko oya sida nabihindura ubu rero aca vyihoza vuba muko nabikoze aca avuga ati nukuri sheri wabikoze neza aturuwa grave mana yanje ati ntusasa ngo ati wowe ahubwo uwo kubaza ko wakuze muri hoteli ya Saint kandi ishuka imwe yanakorotse yego uti rero mugabo urumva nyene nivyo nukumenya wo mu bana ngena metse akunda iki yankiki ukamenya nirakora iki kiramubabaza nikimubabaza kandi ukirinda kwikunda wenyene egoisme jewe wamari jewe ntiwibuke ko ari undi umuntu akota ivyo rero nukuri mwubatse ubugenzi mukavugana ukuri mukayaga ubuzima buraryoha ni ambiance totale naho ubwo buruhe buza ntabwo mu twebwe turashobora kuvuga nk'umwe tugatangurira akazi rimwe kenshi turabikora gato turakumanya ukwicarana ugize umwe turavuga wewe rero akazi kabura kazi nanje akazi kanjye ndakazi dushiramo indirimbo ndakubwira nk'isahime ibintu byose babiheze wow abasigaye kugirana ambiance kwisohokera hanze kuja mu mapake n'abana kubatembereza ibintu byose biri ku murongo wow sinogenda ntabashimiye abatumire bacu badutwengeje vraiment Aristide yatwengeje abakunzi bo kukangira mwari mukumbuye gutwenga Liziane wewe ngira yifitiye kigingi mu ntuze ya mu nzu bimeze gute oya nta estoma kweri yo kandi imyaka ijana ndayibona imbere yawe nibarira gutyo ufise umuntu nk'uwo atwenza gutyo rega inkuru nzozana mu mpano rega n'inkuru ko kantu ntiyari yakatubwiye gutwenga nkawe urumva wow yarazana inkuru nanje nkatwenga kavuga ati umuntu ari hano jeho ce nguma ndagutelefona ati bite ko wame umuntu nk'uwo bamukumbura ni wo mu telefone yarasigana telefone nasiga nduzi kiyo kugira ndabikora urukundo rwafashe agaca telefone bite murakome mumeze neza aca ndamubwira ko twamaze gukundana nyene aca mbwira ni okay nitampamagara chérie sinza aca mbwira yo arisereka ko zurafyina ingo shanda gukumbuye aca mbwira ntimpamagara neza aca mbwira chérie ingo rero aca kumara aca mbwira ndayirondera inkuru imeze neza aca ndayimukubita amusega ariko aratwenga aca ngira ku kazi wow antuka vraiment ni ibintu bijyo urose nk'umuntu wewe atwenza urumva nta n'ikindi kintu bukeneye nta ni radio yo vuga nta stress ego alors aha niho rero dushimire Aristide na ntuze ya Liziane bemeye kuza mu kiganiro ku kayi mwaduteye agateka vraiment mu mwanya muto y'aba diaspora baba bafise hano kugira ngo bakuronkera akanya wewe mu ndonkera akanya vraiment ni ibintu bidasanzwe turagukunda kandi turagukurikirana cyane nukuri uradukumbuza urubaka la société burundaise urubaka visite Burundi surtout kubera yuko turifuza ko abantu bavisita igihugu cacu turifuza ko abantu bavisita Burundi donc ndakunda cyane afete angle ibiganiro vyawe surtout muri visite Burundi wow ndayikunda kumbuzi wacu bituma afete tuca twumva twoza ntigana mahoranye na princesse Kamata wow igihe caratumye hari hano ntarinzi hajye havukira abamikazi hariya mwatuze sinze hariho aho bashinguye aho bashinguye papa wiwe mugabo ntwari ari hari abantu benshi barabimenye n'iki wow hama mukambwirira iki abakunzi banje bo kukayi bwa mbere na mbere nukugira cyane gusonda kuri subscribe j'aime na partage kubera yuko afite ibiganiro byawe birubaka cyane ni byiza ko abantu bose babiraba kubera nk'ikite ibiganiro
Lisiane aheje kukivuga mwagiranye n'umwamikazi Kamatari nka Stella kija hajya kuri rya shuri ndarushye ari bahazi nkaje navyo nari sinadahazi no kandi n'ibintu tishagira avuga uravye kwerekana Burundi sho Burundi urabona yuko ari abantu kine kubona donc en fait kubera ko abantu baraba YouTube yanyu batare batizi yabonesha donc bashaka kubibona ni vyiza yuko abantu twifite ndakwira ngo ibiganiro by'abantu bishabira kandi niyashusho guteza imbere igihugu no kuraba cyane gose ibiganiro bikorerwa mu Burundi yego ama mubandanye boncourage mubandanye utera imbere mu minsi tuzo gucelebra ya sakashime ka YouTube. Wow 100,000 abone abakunzi banje bo kugira umunsi mukuru turabasaba ibiganiro byiza cyane abakunzi bo kukaye mwabyumvise ngo muri rwa rukundo nyene ngo mufyonde muri benshi kugira ngo ntore kagashime ko kuri YouTube ngo ka 100,000 abone nibaze ko babyumvise ngira bagiye kubikora ari benshi hanyuma abakunzi bo kukaye sinibagire kubabwira nabo bafite chaîne YouTube yabo yitwa Aristide Elisiane murabe harimo intahe nyinshi harimo baravuga ibyabo baravuga ibyabubatse baravuga ibyabagoye ingene babisimbye nibaze ko muza kugenda mwese musige anaga commentaire mugire like mwiyabone mugire n'amapartage kubyo muza kuba mwashimye alors nibaze yuko mwakunze kino kiganiro abaza abagishimye mwibagire kugipartager ntimwige bagire kungirira kakandi ngo like haba handitse like canke j'aime hanyuma kuza kugikuda vraiment yandika ga commentaire abasigira ga commentaire abantu nk'aba beza hanyuma nanje akasigire antere amama courage yo kubandana ndavyizera rero aha niho dusozera ikiganiro cacu kukayi mugumane natwe tuzosubira vendredi nk'aya masaha nyene peace and love peace and love Lisiane